Yesi nuko bisanzwe bimeze nyuma y'uno mugabo Don White asanzwe atuye neza na neza hanze y'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nerekeze ko uno mugabo nawe se ubundi ni umu artiste amaze igihe ariko arabikora neza cyane, yaranguye byinshi kandi bimeze neza. Ni mzee Femi de Jaba. Mu kanya gato sase turerekeza neza na neza ku bijyanye n'ubuzima bwe ko nawe bemereye mu bijanye n'isabukuru yemirije kugira gute guhimbaza. Ni Femi de Jaba hanini zagaruka ku bijanye tubanze tugire parti ya mbere niko no bivuga ijanye n'ubuzima bwiwe, aho yavukiye, uko bimeze, uko tugomba kubica ko kubera yemirije guhimbaza isabukuru y'imyaka igera kuri ngahe, imyaka igera kuri 50 avutse. Femi de Jaba ninde yavukiye he, yavutse byari mu kanya gato isasi. Yasi turakomeza dutangura neza na kahise kuno mu artiste w'umurundi yaranguye byinshi kandi bimeze neza, yitwa Femi de Jaba. Neza na neza yavutse igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icyenda 1970 kuri Korine cyangwa umutumba Gisingano, zone Nyambuye, komine Isale muri province ya Bujumbura. Yaciye henshi hatandukanye na cyane cyane hano mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura, mwumva ko naho yataye uruzogi hano i Burundi. Mu Rwanda Kigali yarabayeyo, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarabayeyo na cyane cyane, aho mu makuru twagiye dukusanya ijya n'ino ajanye n'uno Femi de Jaba yarabaye Uvira, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa ndetse n'ahandi. Mu gihugu cya Tanzania naho nyene yarabayeyo neza neza ku mugwa mukuru Dar es Salaam ni Kigoma hariya iruhande y'Imakamba. Muri Zambia neza neza Lusaka naho yarabayeyo, yongera aba mu gihugu cya Norvege ari naho asanzwe atuye kino gihe 30. Atugerageje kwinjira mu buzima bwiwe imbere ya byose na cyane cyane ku makuru twagiye dukura kuri we, aravuga ati mbanje gushimira Imana kuba yarabikoze nkabaho ku isi, nkavuka nkomeye ndi umuntu mu gihe atari abana bose baronka amahirwe yo kuvuka ari bazima. Hari abavuka ari bikume, Imana ibishimirwe cyane kuba jewe nka Femi de Jaba navutse meze neza. Ubwana bwanje bwaranzwe n'ibihe by'umunezero hamwe n'umubabaro. Ahanini w'iji imyaka 4 dawe na mawe baciye batandukana. Amategeko y'icyo gihe yarakinyiza cyane gose bikabije abagore ku buryo nakuze mba kwa data gusa. Kuva icyo gihe mu buzima bwanje bwose maze kuri nosi sinigeze ndonka amahirwe na makeya yo kubana na mama wanje nakunda cyane, nawe akankunda gose. Nareze nabaka data banje benshi biturutse kuri dawe wanje yarahindagura cyane abagore. Nibuka maze gukura naramubajije dawe nti mbwira mawe wanje yabaye umugore wawe agira kangahe? Inyishu yamaye yarantangaje cyane, aho yambwiye ko mawe wanje yagira umugore w'izina ryanje ariryo Minani, nukuvuga umugore w'umunani kuri papa wa Femi de Jaba. Bisigura ko kubana dawe yabyaye
jewe ndi umwana w'umunani yavutse ku mugore wiwe agira 8. dawe na mawe bamaze kuvana ntivyari vyoroshe canke biryoshe kuri jewe kuregwa na bakadata benshi batandukanye. byari umururazi, byaranyigishije bihagije ko umwana gukura abavyeyi biwe bose batabana ko ari ubuzima bugoye burangwa ahanini n'umubabaro uterwa cyane cyane no gufatwa nabi na mukase w'umuntu nubwo atari bose. ingorane ziremerewe cyane naciyemwo nkiri umwana muto zaratumye nkura ndi umwana yayata mu buzima. zaranyigishije ko mu buzima hari abantu bakuze bubashwe mugabo bari gito basumbwa ubwenge n'abana bato. ibibazo bibabaje naciyemwo byaratumye mba umugabo nkiri muto, sinaba gito ndi muto, nkurana indoto nini zikomeye cyane. harabo nazibwira bakambwira ngo ndi umusazi. ndashimira cyane Imana kuba igice kinini narazishyitseko mbere birenze uko ntabyiyumvira. byanyigishije ko mu buzima nta kitohinduka umuntu yihaye agaciro akagendera uko yoba ari kose. byaranyigishije ko kuba kuri ino si umuntu wese yo kwitonda kuko buraca bugacana ayandi, kandi ko izo zibika zose zari amagi. dukomeje gatona cyane ku bijanye na buno buzima bwa Femi de Jaba. arabandanya ati mu Burundi maze guca ubwenge nkoze iruhande yo kwiga nitayeho gukora ibintu nakunda cyane nifuza ko byomfasha gushika akunambye mba umuntu w'umugisha munini kandi umugisha munini ku bandi bantu no ku gihugu cyanje. mu byo nakoze kandi byanshikanye kure mu ndoto nari mfise, novuga nko gukina umupira w'amaguru no kuririmba. ku bijyanye n'umupira w'amaguru nahereye gukina n'abana tw'abana aho bita mu Gasenyi ku kariyeri b'ababyeyi. twahereye gukinisha umupira w'ibihu bahuba, mu nyuma tuja akuba amashashe hama w'inyuzi, inyuma yaho turaronka w'ikizungu. narakina neza bigashimwa uhereye ku muvi wa ku gatumba twitwa Sombe Sport. amashure yose nize ko mu Burundi yaba y'intango canke yisumbuye barangomwa nkamankinira imigwi yayo mashuri yose mu mahiganwa. igihe niga kuri Risengagara bita kera Ecole Normale de l'Etat ene de Bujumbura kuva mu 1985 gushika 1990 nahone narakinira iryo shuri mu mahiganwa ni naho mbere naronkeye amahirwe yo gukina mu mugwi Inter FC Mwigor. nari umusubirizi wa Habarugira 9. Inter FC ikaba icyo gihe yagirira imyimenyerezo ku kibuga cy'iryo shure nyene ni Gako Lycée Ngagara. ku bijyanye no kuririmba navyo nakuze mfite indoto yo kuba umuririmbyi rurangiranwa ku rwego mpuzamakungu, nkakora ibiteramo bikomeye nko ku bibuga by'umupira stade. ibitari bike bishimishije narabishyitseko kandi nkaba ndabishimira Imana cyane yo ndabikesha ahanini. akarorero gatoya novuga ni igiteramo cyari gikomeye cyane nakoreye kuri stade FFB i Bujumbura, cyari cyateguwe
ku rwego rw'igihugu n'umugambwe Sawanya Fodyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu nkaba nari mw'ihiganwa ry'abaririmbyi 10 batowe mu ntara zose z'Uburundi bashyitse mu gice cya nyuma cy'iryo higanwa aho hari hasigaye iminsi 2 gusa ngo habe amatora mu Burundi yashikanye kwigendera Melchior Ndadaye ku ntsinzi mbere akaba ari nawe yanyihereye agashimwe kuko nari muri 5 ba mbere muri 10 twari muri iryo higanwa. Umwaka ukurikirwa mu kimaze cya 1993 narashoboye gukora ibiteramo byanje bwite kuri stade ya Rubavu Igisenyi na stade Ruhengeri mu Rwanda bifashwemo na ambasade y'u Burundi mu Rwanda. Abanje muri iryo biteramo byanje bari benshi cyane ku buryo stade zose habura bankingo zuzure nkaba navugirijwe na orchestre yo mu Rwanda yari igezweho cyane icyo gihe yitwa Black Power. Radio Culture, l'âme du peuple. yaranzwe na byinshi yakoze byinshi mu turimo dutandukanye tumeze neza nka kano kuba ku isi no kwitonda afite n'utundi turirimbo tumeze neza muri Burundi reka kwihebura umunyenga n'izindi ndirimbo zimeze neza zagiye zikundwa ndetse zakiriwe neza cyane kano kanyereka ndamurondere ku murongo wa telefone Femi Dejaba agire gute renze ko na cyane cyane ku bijyanye na kahise k'uko igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icyenda umwaka 2020 neza neza mu bigo byahajya muri INSP niho azogira gute azohimbariza isabukuru y'imyaka 50 amaze avutse. Reka atumwakire ku murongo wa telefone ndabona Femi Dejaba yamaze kugera ku murongo wa telefone. Femi ndakuramutse nongera ndaguha n'ikaze hano konsamiriza imico kamari yo Radio Culture. ndabaramukije namwe n'abariko baratwumviriza bose aho baherereye ndabifuriza amahoro y'Imana. Na cyane cyane natwe reka tukwifuriza amahoro y'Imana musanzwe muhereye mu gihugu cya Norvege. Ego niho ndi muri kino gihe. Nizere ko mumeze neza n'umuryango wawe. Twese tumeze neza turabishimira Imana twizera ko namwe bwe mumeze neza. Hano mu Burundi nitwidoga ibintu bimeze neza. Ikibazo cya mbere kuri Femi Dejaba nariko nasoma kahise kawe na cyane cyane ko nemereye abakunzi b'umuziki w'u Burundi kubabwira mu bice ibyagiye bikuranga kugera aho uzobugeze igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icyenda muri 2020 kuko uzoburumanije neza neza imyaka 50 uvutse. Gato n'ikihe kintu ukumbuye hano mu Burundi bwana Femi? Mu Burundi nakumbuye kubona igihugu cy'amavukiro n'abene igihugu bose bakirimwo na cyane cyane umuryango wanje abagenzi eka ibyiza by'Uburundi muri rusange cyane ibyiza bigize Uburundi muri rusange. Tubona sise n'indirimbo hano wise mpore Burundi kuba ku isi no kwitonda umunyenga n'izindi zimeze neza. Femi turashaka gatoya akire ku mayange gato abakunzi b'umuziki bone ko twerekeza ku bijyanye n'isabukuru ryawe utubwire umuziki waho hambere hahise kuko uri inararibonye ugerageze kuwutandukanya n'uwakubu. Murakoze ku kibazo novuga yuko mu gihe cyacu natanguye nka neza mu 1991 ntibyari byoroshe gusohora indirimbo niyo bishitse ngo uyisohore byari byoroshye kugira ngo ivuzwe. Hanyuma muri icyo gihe n'abarundi ntibitaho cyane gukunda umuziki w'igihugu cyacu kandi abagira umwuga wo kuririmba ntibyakigwa neza aho bababona nko kumengo n'abantu b'imburakimazi ku buryo rero
kubicamo kwaba kwicishamo umuntu akiheba ati icaho bishaka kuko iri ku mutima iyo gikunda uragikora nubwo abantu bovuga ivyo bashaka. Ariko rero ugeranije n'ubu urabona yuko ibintu byagiye birahinduka ko kare abaririmbyi muri ico gihe babona yuko umengo ntacyo bamaze. Ubu biragaragara yuko mu baririmbyi benshi Imana yagira bahezagira bashobora kwitunga kubera uyu mwuga, bagatunga imiryango yabo, bagafasha byinshi mu gihugu, bagaha n'akazi n'abandi bantu bashaka. Urumva rero ko itandukaniro ari rinini. Itandukaniro ni rinini, ariko ni Femi bisa nkaho kino gihe umengo ibyo kuririmba cyangwa ibyo kuba kumwe n'urwaruka rwa kino gihe nshatse kuvuga ko niyo minsi igeze waragaragara cyane muri game cyangwa mu muziki, ariko kino gihe bisa nkaho umengo Femi yoba yafatiriwe n'ayandi mabanga, ibyo muziki ni kikiri kirenga. Habaye iki? Niyo mpamvu yagutumye utakiguma kuri wa murinzi wari usanzwe uriko nkaho hambira ese kugira ngo dufate amaraso ya kera tuyavange n'ayakubu. Murakoze kuri ico kibazo. Murabona burya ikintu cyafise umwanya wacu. Murumva umuntu ufise imyaka y'ubusore n'imyaka turiko turageramwo hari n'itandukaniro. Ujya murindi rero ukiri nk'uko wari uri nk'uko mubivuze. Ubu nageze mu gihe mbona yuko nshobora kuraba ivyo mfasha urwaruka rw'abaririmbyi, nko gushinga amashirahamwe ubona yuko ashobora kugira ico bamarira kugira ngo umuziki tuze turawukora mu buryo bwiza, gushobora gufasha urwaruka gushika ku ihangiro ryabo. Mu bisanzwe rero ubu novuga yuko nitaho cyane mu bikorwa byo kurongora abandi. Na cyane kino gihe ahanini witaho cyane mu bikorwa byo kurongora abandi. Ni Femi Dejaba, imyaka simike y'amavuko, nariko nasoma kahise kawe mu makuru tuko turaterokanya na cyane kuva kuri yo, kuko uri nararibonye koko wanyuze muri byinshi cyangwa waciye muri byinshi bibabaje ndetse nibinezereje. Ikintu Femi Dejaba atazopfa yibagiye mu rugendo rwiwe rw'umuziki ndetse n'ibindi bikorwa byo muri kahise, agira ati iki kintu cyarambabaje sizopfa ndakibagiye nka Femi Dejaba winararibonye mu muziki w'u Burundi. Hanyuma ni cyakunezereye, nkeneye icyakubabaje ni cyakunezereye muri kahise na cyane muri rugendo umaze mu gihe mu muziki w'u Burundi gushika aho ukikana imyaka 50. Murakoze. Reka mpere ku cyambabaje kandi nifuza yuko kitosubira kuko yibaza neza ko cyoba cyaraheze neza. Igihe cyacu nakubwiye gusohoye indirimbo waritanga cyane, ugakoresha uburyo bwawe, ugashyiramo ibyiyumviro ubona yuko bifasha abenegihugu, bifasha igihugu, ariko wayiheza kugira bayikuvugirize ukabanza gusorora. Naho nyene ikabuzwa kujya kwimara rimwe. Ibyo byaba mu myaka iyihe bwana Femi? Aho hari mu myaka 1991. Hari radio nke mugabo nakubwiye yuko ntisibaza yuko byaba byaraheze neza. Urumva rero ivyo birababaje kubona witangira igihugu, witangira bene igihugu, kandi ntaco uri kurakuramwo. Hanyuma ugasanga biriko biragora ko bazivuza, ahubwo bakavuza indirimbo zo hanze. Mana yanjye jeso byarandya rwose kumva no mu babanyi z'ikinyarwanda nizo zisumbya n'iz'u Burundi, iz'igikongomani. Ariko kino gihe ugerageje kuraba cyangwa ugerageje kuzurumviriza abagenzi bawe ndetse muri no hiyo murakurikirana amasamirizi muke kuri ku masite cyangwa ku ma internet, ubona hari cyahindutse? Nibyo n'ukuri hari cyahindutse, nubwo bitaraba neza cyane. Na nyambo ibura gahonze niko byamangira, ni nako bizopama. cyane. Hanyuma tujya ku cyakunezereje, twizere ko aka kantu kataracika cyangwa akagozi kataracika vuba, twizere ko kazocika, hanyuma twisange turi mu z'abarundi gusa. Icyanegereje shimira n'Imana cyane nuko muri icyo gihe indirimbo warayisohora
ukabona yuko atari ikikumariye kugira ngo uronke n'umumenyeshamakuru aguhe ikiganiro nk'uko muriko murakimpa urabona akaryo ko kubashimira murakoze cyane ivyari byoroshye ariko ubu mu binezera nuko nabonye iyo umuntu agize ishaka agakora haragera igihe ibyo ukora byo nyine bigushikana ahantu na bamwe warondera bakurondera akeza kakigura neza cyane hama rero ndanezerwa cyane rwose no kubona abarundi benshi duhura cyane abanyandikira bambwira yuko mu ndirimbo ndirimba zibafasha cyane ku bwanjye nca numva umunezero ko nashyitse ku cyo nifuza kuko nifuza ko ngira icyo mariye abandi muri ibyo bikorwa rero by'indirimbo na cyane cyane ni Femi Dejoba kino gihe agiye guhimbaza isabukuru y'imyaka 50 avutse cyangwa ashyitse kuri ino si y'umunezero ndetse n'amarira niko bivuga kuko byose turabyakira hanyuma tugasaba Imana ikabiturenganya mu gihe tubabaye mu gihe tunezere naho tugashima. Femi, biteguwe gute, bimeze gute? Uri hanze y'igihugu, turi mu bihe bitoroshye na cyane cyane bya coronavirus, bamwe bagira bati ko kazo bari hano ku butaka bw'u Burundi bizomworohera, ariko kino gihe turiko turatangaza ko ntagisivya hajya mu bigo bya INSP, urubanza rugomba kuba tagisivya mu kunezerwa n'inshuti n'abagenzi ndetse nabo mwakuranye. Bimeze gute bwana Femi? murakoze ngo icambere cyo nabaremesha yuko nateguye kuza tuzoba turi kumwe n'abakunzi bazoba baje kumfasha gushimira Imana. Ni umunsi wo gushimira Imana kuri iyo myaka nzoba maze, kuko n'ubuntu budasanzwe ni benshi nzi bitakunze ko hashika nk'uko na jewe ndizera ko Imana izomfasha nkahashika. Hanyuma nobabwira ko mu bintu byose dukora jewe nshira ukwizera imbere, ndizera yuko Imana izomfasha nkaba ndahari, kuko byose tubikesha Imana. Ikindi nobabwira nuko ndashobora no kuba ndi mu Burundi, Imana itabiteguye ko ndahaba sindahabe ndi mu Burundi, mugabo burya rero Imana igomba tuvuga duti birikora, ndazi niba Imana yarabiteguye nzohashika, bishitse naho sindahashike ndikibuza ko urubanza turiko turategura ruzoba, kandi abafite ku mutima ngo byashitse sinze, ndizera yuko batoreka kuza ngo nuko bitaje ntaje bohashika ko baba bafite ku mutima. Ikindi naco novuga nuko turi kubitegura neza cyane, hazoba hariho umugwi orchestre, ntashatse kuvuga izina ku bwanjye, nibaza ko ariyo ya mbere mu Burundi washaka. Hanyuma n'abaririmbyi batandukanye bazoza dushigikira. Hazoba hari ibintu bitari bike, mbona ko bidakenewe, ahubwo noreka abazoba baba baronse amahirwe yo kuza bakavyibonera. Na cyane nuko bisanzwe bimeze. Rubanza nta gisivya atishobora kuba ndi ngaho tindaruwe bivanye n'integuro y'Imana, ariko reka twifurize kuzohaba, kuko itariki irindiranye igishika cyinshi n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi, na cyane kuza kunezerwa n'inararibonye mu muziki w'u Burundi. Femi, nyisamiriza imico kama nka Radio Culture, icyo tukwemereye nuko uko bukeye ko bwishe hari bishasha ufise, na cyane bizoranga runo rubanza tuzobikuvugira mu biganiro bitandukanye dusanzwe turemesha hano ku nsamiriza y'imico kama. Murakoze, ndabibashimiye, n'Imana ibahezagirire. Kuko tuzokomeza no kurondera kugira ngo ukomeze kuzura turahurira duke kutubwira duke ku bijyanye na kahise. Kino gihe watubwiye ibijyanye n'umuziki, itariki y'amavuko yari igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda, wumva ko ari naho tugiye kuzogira gute kuzohimbaza ino sabukuru ngaho mu bigo vya INSP. Nizere ko bwana Femi na timu iri kwiragufasha gutegura runo rubanza bagerageje kuguha raporo cyane uko biriko biragenda, bizohava bigenda uko babiteguye, kuko umuntu arategura hanyuma agasaba Imana kugira ngo yuhire.
kino babwira kugeza muri kano kanya ndavugana nabo ibintu bimeze neza cyane kandi turizera yuko azoba ari umunsi mwiza cyane wo gushimira Imana kandi ntihazobura n'abandi bifasha kuko ni Imana dushyira imbere kuko atariyo n'ibyo bikorwa ntabyo twari gukora no kubaho ntitwari kubaho rero ahanini tuba duhimbaza tuninahaza iyo Mana dukesha byose ibyo rero abazoza bose n'ukuri nta nkeka bazohungukira ibintu byinshi no cyane cyane yes aho bukeye tuzosubira kwakure na cyane cyane twinjire mu idonido ku bijyanye n'ukuntu mama we yagira umunani nyene zima wagiye uranyuramwo tubwinjiremo neza mu idonido uyu munsi hano tukaba dushimye yuko abakunzi b'umuziki w'Uburundi bakumva ko leta yabikwemereye ndetse unatubwira ibijyanye na runo rubanza rero aho bukera mu biganiro bitandukanye tugiye gutangura kwinjira mu idonido na cyane cyane ryatahise kawe kugira ngo abakunzi b'umuziki w'Uburundi bamenye Femi de Jaba ninde bimeze gute nkuko twagerageje kubibasomera nta kindi twakora atari gushimira ndetse no kwifuriza kugira ibihe byiza bwana Femi. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye nongera ashimira baduteze amatwi nongera sabira amahoro igihugu cyacu twese tubandanye kubaho neza dushima Imana yacu na cyane cyane utiramukiriza umuryango hiyo babwire ko tubakumbuye cyane nizere ko utazobasiga nako kari mu kabirya zimenya mu nyuma murakoze ndabushikana ndabaramusa okay asante ugira ibihe byiza hanyuma turagushimira ukanya waduhaye na cyane cyane abakunzi b'umuziki ndi barakumbuye kumva akajwi kawe mugabo bakumvise bamvira ngaha ngira hava bajya kunyihera agafana murakoze nanjye ndabashimiye mwese Imana ibahezagiye amen murakoze cyane bwana Femi. L'âme du peuple. Yes nuko bisanzwe bimeze n'indirimbo y'uno mu artiste wa kera ona ko yatubwiye byinshi bitandukanye na cyane cyane kuva mu gihugu cya Norvège atubwiye byinshi byiwe kandi bimeze neza yitwa Femi de Jaba aho bukera cyangwa ku biganiro bitandukanye tuzogerageza guma tubabwira Femi de Jaba ninde bimeze gute twinjira mu idonido umunsi wabwiye igice cya mbere uwo bukera tuzabwira ikindi gice gikurikira hanyuma ibintu bigeze bibandanye bigenda neza ndabakunda kandi cyane ni Edison yahoze turacyari kumwe namwe gato ndetse ndi kumwe na Eduardo Ngabirano aka Zidane ari mu buhinga bw'ivyuma ariko arafasha kugira ngo amajwi abananye bacikira mu musanzwe muri atankomanzi mukanya gatsase inyuma ya Femi de Jaba canja ku mu artiste uyuhe imbere ko cyoza gusezera mu kiganiro Burya Times. Tugeze kure warahagaze tururuka turahindura bakugitato